Kugira ubukwe ngo bisigaye ari umutwaro ku basore n'inkumi batari bake muri kino gihe. Vyandikwa n'ikinyamakuru Burundiyeko. Ico kinyamakuru kigira ko gitanga urutonde rw'ibintu ikibano camaze gushinga ngo ugira ubukwe wese ategerezwa gukurikiza. Gikoze ibiharuro ico kinyamakuru ngo casanze ibisabwa bidashobora kuja musi y'amafaranga y'amarundi hafi miliyoni 9. Hajya ngo kugira ubukwe iki gihe biroroshe. Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe cyane ni Davi nizere ko meze neza mwese. Ngo ubukwe bw'ubu butandukanye n'ubwa kera aho umugabo ari we yishinga vyose. Ubu bisigaye biba ngombwa ko umusore ashira hamwe n'uwo bagiye kubakana kugira ngo bashobore kurengera umutwaro w'ibiciro by'ibisabwa vyose. Na cyane ko ibintu vyose bisa n'ivyaduze ibeyi. Burundiyeko yarigeze gukora ibiharuro iraba ibiciro vy'ibikenewe kugira umuntu akora ubugeni. Aho rero hari mu bihumbi 2022 gukota inzu avance y'amezi 3 ibihumbi 750, akabati ibihumbi 250, intebe zo muri salon ibihumbi 700, intebe n'imeza yo gufungurirako salle à manger ibihumbi 300, igitanda ibihumbi 200, imatera ibihumbi 350, salle y'urubanza ibihumbi 500, decor ibihumbi 200, ivyo kwambara ku mugabo ibihumbi 530, tutavuze rero ibindi nko gukota umuduga, impeta, kuriha inkwano, amafoto y'urubanza vyatwara hafi miliyoni 5. No ku ruhande rw'umukobwa hari bikenegwa ko ari wabigura. Aho ngo ni nk'amasahani, amasorori, ibirahuri, ivyombo n'ibindi bitandukanye, amashuka n'amarido, ivyo navyo bikaba vyegereza umuriyoni mu mafaranga y'amarundi. Uburyo bwinshi butwarwa n'ubugeni hamwe n'ibirori bijana ngo bica bituma benshi bashiraho amakomite y'urubanza. Aho rero ni kugira bashobore kwegeranya uburyo mu nshuti, abagenzi, abo bakorana n'abandi. Hari naho ngo usanga iyo komite irimwe abantu barenga 100. Rimwe na rimwe haraba n'itegeko ry'amafaranga azotangwa n'uterera. Baturubanza n'ugwacu twese. Ikindi nuko muri kino gihe hasigaye hariho umugenzo wo kuzana urupapuro umuntu wese yandika intererano yiwe. Hagasabwa ko abatari baje baterefona bakavuga amahera bazoterera. Ugasanga umuntu ari muri komite ariko atanga amahera atateguye. Iyo bishitse naho ku munsi wa nyuma ugasanga bwa buryo ntiburakwira. Ubutwara komite y'urubanza aca asubira gutanga urupapuro ngo abari ngaho bongereza intererano. Ikindi kibonekeza nuko ubuzima bwazimvye gutera inda umukobwa ngo bice vyoroha kumushira mu rugo yabaye imwe mu ngende imisoro imwe yihaye kugira ntirindira gogwa n'umutwaro wo gusabwa inkwano y'umurengera. Mu rwego rw'abashinga nahe nabo baravye ingene gutunganya ubukwe bisigaye bitwara uburyo bw'ikirenga, batumirira abakora ubukwe kwitaho ibikenewe gusa, bihite ko umugirwa w'ubukwe nk'uko vyamye mu mico y'abarundi. Hama ngo ivyo gusayangana bijanye n'igihe c'ubu ugwaruka go vyihoza. Ikinyamakuru imbere kiti abashinga nahe babona ko nk'imigirwa yo gusaba irembo idakwiye gushimikirwako. Ngo abavyeyi barashobora guhura bakayaga ataburyo bitwaye. Ngo nayo ku munsi w'ubukwe vyiza no gutumira abantu bakenewe gusa n'ibirori bikabibayabaye. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ati muri iki gihe cikiza cakorera jidezo irikira kora ibishoboka vyose kugira aho bikunda abene gihugu baronka amazi meza. Ivyo Jean Albert Manigomba arongoye jidezo yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku wa 3/22 Rusama. Ngo naho vyahora bigorana gutanga amazi hari umwizero ko agiye kugwira. Yavuze ko ibikoresho vyashitse Bujumbura mu bubiko ibindi bikiri Dar es Salaam. Aho yavuga cane amapompa azosubirira amapompa yahahora kugira hongerezwa inguvu izari zishaje. Gushora ivoka hanze y'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha mu gusaba impusha nshasha abasanganywe impusha bita code exportateur zo gushora ico camwa hanze y'igihugu. Ubushikiranganje mu vyo bujejwe hari mu budandaji bumenyesha ko gutanga izo mpapuro nshasha bizokorwa gushika ku wa 15 Ruheshi 2024. Buragabisha kandi ko utazoba afise ugo ruhusha rwo mu ndinganizo nshasha ataburenganzira azoba gifise bwo gukora urudandazwa ndengambibe rw'ivoka. Vital Kamere niwe yarayatowe kurongora inama nshingamateka ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatowe n'abashingamateka 371 ku 407 batowe.
si irya mbere ayitwaye kuko ari we yari ari muri ico kibanza kuva mu 2006 gushika mu 2009. Tubibutse ko Vital Kamere yatewe ku rugo rwiwe ku Musi w'Imana n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Bavuye babandanyiriza igitero cabo ku kirimba c'umukuru w'igihugu aho bavuga ko bifuza gutembagaza President Tshisekedi bikarangira bose bafashwe. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.